yose akabereka nyene yambabariye basha. narakubabariye bijya byaraheze, narakubabariye narakubabariye, tekana. Ndamubwira ngo urakoze kumbabarira, Imana iguha umugisha. Mbere y'ishengero urakoze kumbabarira, kumbure ibi nabyo nari bwababwire kandi nabyo nari bwavuga. Arakoze kumbabarira imbere y'ishengero n'amahanga yose ariko aratwitegereza, ariko araturaba. narakubabariye intahe nahora ndazishinga, narakubabariye ni wowe utari bwabibabwire, nakubabariye kera cyane. Ndavuga ngo nzoja mwibarabara mpfukame jewe nereke niba n'abantu bose barengana ko jewe nari umunyabyaha. narakubabariye. Ndavuga ngo nzoja mwibarabara nereka abantu ko jewe nari umunyabyaha, ndebe ko nababariwe ku Mana. Imyaka 7 ni myinshi, uwo mugabo ari mwigeragezwa kandi akiyangana abantu benshi baba batukanye n'abagore babo ko baca babisora ubwo nyene, ariko imyaka 7 ata muntu bubabanyi, ata muntu n'umwe ati ikintu na kimwe. Ni ikintu gikomeye Mana. uri Mana, ni wowe nkorera, wabanye nanje Mana, mpakwihangana Yesu, umpe kunesha muri urugendo ndimo. Ndazi ko ari urugendo rutoroshe, ndabona ko natewe mu rugo Satani yaranyinjiranye. Uyu mufasha nkimuronka, nabona ari umwana mwiza ariko yarahindutse. Umfashe, uzamuhe guhinduka, umumpindurire Mwana, azosubira amere nka mbere. Urakoze Mana, mpakwihangana. Bandanye ndagukorera, urakoze. Murabonye uko byagenze, nibaza ko bigarukiye ngaho, no bandanya intahe uko byagenze. Murabibonye, jewe sinarinzi gutanga amazi ngo ndayahe umugabo wanje nkuko biri. Jewe nabayeho n'ukuri ndi umumama, noba mfise kuba no kunda umugabo wanje, ariko jewe numvira abantu baraza kumpanura. Mwamubonye ujya mu mama ko yaza kumpanura yuko umugabo wanje ntategerezwa kumwakira cyangwa ngo mufata neza, ariko jewe narabyakira nkabishira mu mutima wanje. Umugabo wanje yabayeho arushe, ananiwe, yarataha akaza. Jewe si nashobora kumenya ngo aratashe, naracumba ubugari, je nagenda nkarondera amafaranga cyangwa nawe akayarondera yaramparasiyo, akamparasiyo tugenda usumire umuryango. Naragenda nkasuma, ngiye gusuma nahita nteka. Maze guteka jewe nacambwira abana ati jya, nkuko mwabibonye, bakarya, nkabagabura nacanoza isahani nkacambika. Umugabo akaza, nta no kumwakira, nta ni kuvuga ati karibu, oya, ibyo je nta byari bindimwo. Jewe sinarinzi kuvuga ngo ndazi arataha arushe ndamuruhure. Yesu nashimwe. Hariho abakenyezi benshi bashobora kubona umugabo bakibaza ngo umugabo ni gupfa kumugenza uko ushaka, ariko nanje ico gihe nari mu butamenya kandi kugendana n'agakukuni bibi. Abadamu bose twagendana bampanura ngo umugabo wanje ndamufate uko nigombeye, ndamufate uko nishakiye.
jewe ubwanje sinarinzi kuvuga ati umugabo wanje umunsi umwe atashe arambwira ngo aradodora ku muryango arampamagara ku idirisha ndugurura nuguruye narugura umuryango nongera ndawugara je nkavuga yinjira atinjira biraraba jewe ncyasubira ndugara nigira mu cumba canje arasura kandi aradodora ubwa kabiri arinjira arinjira candiruka mu cumba canje candugara nimbara muri salo nimbara mu bana je ntavyonze Yesu nashima jewe uwo munsi wari uwa mbere uwa kabiri araza hari mu ijoro cyane aradodora adodoye naravuze ngo uwo muntu adodoye ninde abantu bari bambwiye ibintu byinshi numva mu matwi yanjye umutima wanje warushe umutima wanje wakomeretse ndavuga ati uyu munsi ho sinigira ngera no ku muryango ngo ndamwugururire arampamagara numva n'imvura ni nyinshi cyane rwose imvura yari nyinshi cyane jesi nuguruye yarahamagariye ku muryango nkamwumva arahamagara kugeza yitiro numvise rimfata Yesu nashima Yesu wema Imana igira neza bene data umunsi mwijoro hagati hajya bwire buce nka saa 9 nza numva menga n'umuntu mpamagaye arambwira ngo umugabo wari he umugabo yaduze ndumva ubwoba mu mutima wanje ndavuga ngo umugabo wanje yaduze yagiye he ndumva nyene ijwi rimbwira ati ndaraba impande yanjye ndagira hose ndamubura ndumva ati yo yaduze ndabyuka ndaja muri saro ndabwira abana jewe papa wanyu yagiye mu ijuru barambwira ati mama uvuze gute papa wacu yaraye ngatwe twamubonye agenda ndabati murabesha papa yagiye mu ijuru bana papa si hari papa yagiye mu ijuru si hari erega naratumye umwana tugenda undabire umwana agavuga ati jewe papa nawe naza kumuraba nzi ko ahari ntaho nigwanje niri uwo munsi wose mbuze amahoro kera nta matelefone yari ahari ngo duce duhamagara ibiki twakoresha gusenga n'umutima gusa ku muntu ayo basenga jewe naza gusenga urabona gusenga rero gusenga n'umutima umeneka gusenga abantu bose barajya gusenga abantu bajya gusenga bagasambana baza gusenga bakiba baza gusenga bagakora ibintu byose kandi basenga jewe naza gusenga n'ukuri nkaja no kuririmba ahubwo naduga uzi ko abantu baduga ngaha hari abasambanyi ngaha uzi ko abaduga ngaha bareba batukana n'abagore babo imitima yazimvye akaduga ngaha ukabona agiye kuririmba kandi ameze nabi hajya mutima Imana itamwemera Yesu nashimye jewe naja kuririmba hagera igihe cy'uruhimbi mbere yashangira nabo wa mbere hari abantu baba wa mbere ari basoma hari abasambanyi abantu bipfuza abandi bagabo Yesu we sinzi ukuntu navuga jewe ukuntu nari imeze nari umupfu jewe nari umupfu nari umunyabyaha yo Imana nihaniraho basha Imana bwihaniraho basha Imana ni nyembabazi shengeye bw'Imana Imana ni nyembabazi ibanyishe nahuye na byinshi byari kunyica ariko Imana yari izi ko ndababwira iki kintu no mu ijambo abantu ubugira gatatu umugabo yaratashe sinamugururiye hose namenye ngo yinjiye cyangwa ntiyace nukuri yarampaye ibyangombwa byose ashobora kuba yarose yaracumukura
ariko shengero naco je nari ndamumariye. Hari abagore benshi ubu batatu bamariye abagabo babo, n'abagabo kandi atatu bamariye abagore babo. Uratuga bashaho ko umuntu yobaho umutima ubabaye, yobaho akenye, umutima unezerewe. Urumva ushobora kuba utunze umutima wawe ukababara, kandi utunze wotuba ufise ibyo ubona byose ushoboye kuba waronse, ariko umutima wawe unezerewe. Yesu nashimye. uwo munsi ntaguruye hajya nko mu bucaguca nka saa 11 zaba umuntu ambwira ati byuka. Ndabyuka, nageze nk'ahantu haba hagenda nka metero 10 ngiye kurondera umugabo wanje. Hewe ndumva nkuko barimba neza indirimbo zo gucura intimba, barimba indirimbo zo gucura intimba basha. Nkavuga ateka ninjira hari ahantu ndumva cyangwa kwinjira bakanyanyira bagasubiza inyuma. Ndabona mu bintu bimeze nk'imbeba bikaza kunjya byakumurira. Byakumurira bino bimeze nk'imbeba bagiye kunjya, kuko ndanyose ndiko ndasha amaguru yanje. Ndavuga ngo Mana mbabarira, ngere hariya ahantu bariya abantu bariko bararirimba, mbabarira, nari mu itiyo, mbabarira. Numva jiva ngo ya subira inyuma. Aha hantu bariko bararirimba nta muntu ameze nkawe ashobora kwinjira ahantu. Hariya hinjira abantu banezerewe, bihanye ibyaha byabo, banezerewe kuva hasi kugira hejuru, banezerewe ingo zabo. Ndibaza ingo zabo ni kuvuga iki? Ndataha mbona nene ndikangura mu itiro. Ubu bwari bugira gatatu. Basha, nukuri ijuru ririho basha. Ijuru ririho nukuri. Tuzoja mu ijuru. Ariko kuba arikoreye. Abagabo barikoreye, abamama barikoreye. Satani ariko atera ingo z'abantu bubatse akoresheje ubwenge bwinshi. Ariko tube maso. Satani ariko atera ingo zubatse. Ubugira gatanu. Yesu. Ngenda ndaca ku mayange bashe umwanya uri kuragenda, ariko reka mvuge ubugira kane. Jewe narabyutse, munambwa ati byuka, umugabo yagiye, je ndamusiga mu nzu. Ndabyuka ngenda nkaho metero 20. Ngenda byura ku bantu umwe mbyura, ndavuga ati umugabo wanje yadidije, nasigaye. Umugabo wanje yagiye mu ijuru, washa none mwe mwasigaye murabiki? Mwasigaye kuko nanjye nasigaye kabasha. Baravuga ati n'ibiki ushobora kutubwira? N'ibiki wowe utubwira wewe? Uri kutubwira ko yagiye mu ijuru? Umugabo yagiye mu ijuru, nabyise ndamubura. Ndamusize mu nzu, ariko Imana ariko ishaka inyigisha, yashaka umutima wanje washa. Ariko Imana ikurondera akakurondera mu buryo bwose kugira ngo ukugerageze. Nubona Imana iriko irakugerageza, uze wihangane, imbere aca ari heza. Naraje niruka asubira inyuma, nza gusubira inyuma muhira. Ngeze ku muhana ugira nka 6, babantu nabo baraje. Uyu nawe umushinga nawe wanje yarabyutse ko mwe karandondera, ugati yagiye ko yamaze umwanya muremure. Nani nari mu gisagara, urabona mu migwati nyene habameze, ndiko ndabyura abantu babwira ko umugabo wanje yagiye. Imana ariko iranyigisha kugira ngo kumbura umutima wanje yari ushaka, cyangwa kugira ngo uno munsi nzore ndiko ndavuga iri jambo. Basha, nukuri naragarutse ngo wanje nikubise hasi,
cyose ko byabaye nabo baraza biruka bamubonye bagize ubwoba nabo basubira inyuma ati turamubonye gabaye bari ngaha kubonege muje kumbe nanjye mane kirangije hose sinaciye bugufi ngo nihane bene data kugira ngo umuntu ashike akomeye kugira ngo umuntu ashike ku Mana Mana ugira neza Mana ntiwibagirwa nukuri jewe uwo munsi waririwe kandi mbuze amahoro je namubonye numva ndavuze ati beka yagenze gute niri guko nyene sinigeze mvuga ngo ndahindutse n'akantu na gato umunsi umwe je nabyuka ndagenda gusenga ku munsi wa dimanche ngenda kwisengera kwa dufite n'uruhimbo haza umumama umwe ati gute ndabwo ni sawa ni sawa wewe gute ni sawa mugabo we mugeze nawe mugeze he je mugabo wanje tuje umugabo wanje ni bya bindi nyene ahora akorana ibintu byo nibyo gusenga ariko jewe ni bya bindi mbenganyeje aho nyene acambwira nyine amajambo avuga ati we ndakubwiye wewe genda ufate umugabo wawe si ibyo gusa umwugarane niyatamugarane ugende wuguruye ndavuga sha jewe ubwiye wumva burya numvise bantu b'Imana hariho umuhanuzi mubi cyane wewe uragira ngo n'umugenzi wakaguhanura ikintu cyo gusambura urugo cyangwa ishengero kuko urugo si rutwubatse gusa nk'uko umubona abagore n'abagabo ishengero ugasanga umuntu agiye gusambura igikorwa cy'Imana akavuga ngo sha bariya abakozi b'Imana genda bapinga si byiza nawe ugaca ubyumva ngo yego ngo ni ukuri ngo umubwire umukozi w'Imana ngo siwe none ko atari we nawe wagiye gukora uko ukansangayo rero uko kuntu je nari nubatse bambwiye ibintu narabyakira nawe ugasanga urabyakiri ririya shengero ari abantu oya jewe nakira ikintu cyose bambwiye nkagishira mu mutima wanje bene data nkacemera nkabona ko uwo muntu ambwiye ico kintu ari ico kandi atari ico ariko gusa kubera shatani bashaje na nukuri kw'Imana jewe warageze agiye maze kumenya neza vuga ati mbega nari umuntu nari igikoko nari shatani jewe nibaza ko nari shatani kuko naramukorera nyuma yaho ku kintu kigira gatanu umunsi umwe nari ndyamye saa sita y'ijoro ndabyuka ndumenya no byuka ariko biranguma ndyamye ncanumva umuntu arampamagaye arambwira ati Renata je nitwa Renata byuka ndabyuka ndicara uyo munsi bene data sena namugaburiye sena nagize iki mugane namuha amasaha hari hano hari urubanza ndamuha amasaha yo gutaha ndamubwira kuko abandi barambwira ati bega ujya wundi mugabo wese ntibari muhira bose si abakozi b'Imana nkavuga atego shana abakozi b'Imana ndabikora none kubera iki ashobora kugenda akamara indwi akamara ukwezi akamameza adahari ibyo nibaho uracyari muto uzonkunda umugabo ntabwo yatoyabasha n'ukuri ibyo nabyo ngo ibyo nkaca ndabyakira mu mutima wanjye uwo munsi rero ndabyuka saa sita y'ijoro ndicara ndabona umuntu aje n'inkota niniya cyane rwose yoba ingana n'aka kantu k'iyisuka arambwira ngo hewe jewe ngomba ndaguhitishemo ibintu bitatu uhitemwo kwigenga wigenze uko ushaka umugabo wawe wigenze uko ushaka umugabo ubu nyene ubu ngomba ndamucure ndamujana aze kuruhuka kuko ararushe arababaye Yesu nashimwe arababaye hama ndamucure ndibaza kumucura sebwamenye umuntu nyene ngere mu bamucura ndibaza gucura umuntu numva no gupfa numva no kuva mu mubiri
mu bwenge bw'iwanje ndibaza ndiyumvira ko nza kumwishura ndamubwira ntibasi ndamubwira Imana oya napfe ngo ngenda mucubaze kuruhuka yarushe wigende gushaka ararusha umutima we ngo ndamujyana n'umukozi wanjye ndamwemera basha kumenya Imana ni byiza nta na kimwe gihunda no kumenyana n'Imana cyangwa umugabo wacu iyo yararushe cyane yarababaye ndabona iyo nkota ariyo kumwica iramu akomeye cyane yaruye ndavuga ngo ntumwice ubu nyene nagomba ndihanye ndaciye bugufi umutima wanje ntumwice napfe ndamubone uwo munsi nasubiye gusinzira basha ntabwo nasubiye gusinzira ntibyakunze narabuze itiyo ndavuga ngo yapfuye uriya muntu yazanye ijya nkota ashobora kuba yamwishe ubwo nyine nyibivuga yabaye nyivuga ngo ndapfukamye ndamusabye ndasabye imbabazi kandi sinzasubira ndihanye sinabonye nagiye numva amenga ndatembagaye ndamuraba aho yari ari ndamubura bwarakeye sizeye hari nene bucagucagu ndamubona mbona aje narirutse ndiruka hagenda imetero 5 nza kumutegera ndategura inda ndarondera n'ingoga nagura amazi muri dushe mu myaka 7 twari tumaranye nacyo ndamumariye ataco ndamumariye rasha ndategura injya mu myaka 7 yihanganye nimwumve kumara imyaka 7 anyihanganiye yo basha ndamwakira araza ndashika muri salo namusabye nahise mfukama ndafukama uku ndafukama nawe atangara kubona nari bwigere n'umunsi n'umwe mu myaka 7 twari tumaranye nari bwigere mvuga ngo sheri wanje yo cyangwa dusangire nateka je n'isani nkoza nkagaburira abana umugabo wanje yaragowe ariko yaranyihanganiye nk'uko n'ubu uwewe ushobora kwihanganira uwundi mugenzi wawe kugira ngo uzomushitse kugororoka nk'uko nanjye yanyihanganiye yaranshyize kugororoka nicyo gituma mubona n'ubu ndiko ndababwira iri jambo cyangwa ndiko ndababwira iyi ntahe nukuri uje nari mubi ndamusabye imbabazi ntiyashoboye gutahura ibyo ari byo abonye injye ntiyashoboye gutahura ko ibyo ndamugaburiye ashobora guhava aza kurya ashobore kubaho imyaka 7 ni myinshi twari tumaranye kandi ntabwo yabishyira hanze nta muntu ubu yabibarira Yesu umutima wanje Mana we Mana uri mwiza yo ndamubwira ngo karibu uja muri dushe yaragiye muri dushe aroga afite ubwoba twari dufite ibibazo byinshi aroga arava muri dushe araza ku meza
ubasha kumenya imana biva kure, kumenya imana biva kure, si ugusenga gusa umunsi wa dimanche mbere no kuwa gatatu cyangwa kuwa gatandatu, ariko n'uyu mutima umenetse, umutima w'urushengero rw'imana. Abantu benshi barasenga batamenekeye imana yo, no kumenekera imana. Basha abapapa bari ngaha, abakozi b'imana bakorera imana batamenetse umutima, ni ukuri imana ntibitwemera nta na gatoya, nta na gatoya. Imana ntibitwemera, jewe imana ntiyanyemera. Basha ntiyanyemera. undi munsi imana iranyereka inzamba yavuze, ndasaba ikigongwe, nkabona imisore inkumi bakiruka, umuriro ari mwinshi utigita, abantu bose nkaba nta kigongwe. Ndavuga ngo mana babasije muri iyo muriro. Abantu nkabona bagwa ku misozi. Imana irambwira ngo oya, ntushobora kutajya muri ya muriro kuko uri umunyabyaha, uri umunyabyaha, ntabwo ukijije, uri umunyabyaha, uri umunyabyaha. Ariko maze kumenya gutahura, mufasha wanjye ndamusaba imbabazi. Yaraje kwiza ku meza, ahageze yaratinye, hagira ubwoba. Ndabona ko atinye, ndabwo atijya, naciye njyama hasi kugira ngo abone ko atari ubujyajya. Egari igihe umuntu asaba imbabazi z'ubujyajya abasha yona kwica, hari igihe umuntu asaba imbabazi yo kwica, imbabazi z'ubujyajya. Ndapfukama hasi nca bugufi imbere y'imeza, ndavuga ngo mugabo wanje, ni ukuri mbarira ko wambabariye, ngo nakubabariye mufasha wanje, nakubabariye. Yobereka ingene yabigize, yoza akabereka ingene yabigize, yoza akabereka ingene yambabariye. Basha narakubabariye, bijya byaraheze, narakubabariye, narakubabariye, tekana. ndamubwira ngo urakoze kumbabarira, Imana iguha umugisha. Mbere y'ishengero urakoze kumbabarira, kumbure ibi nabyo nari bwababwire kandi nabyo nari bwavuga. Arakoze kumbabarira imbere y'ishengero n'amahanga yose ariko aratwitegereza, ariko araturaba. narakubabariye, intahe nahora ndazishinga, narakubabariye, ni wowe utari bwabibabwire, nakubabariye kera cyane. Ndavuga ngo nzoja mwibarabara, nzoja mwibarabara mfukame, jewe nereke niba n'abantu bose barengana ko jewe nari umunyabyaha. Narakubabariye. Ndavuga ngo nzoja mwibarabara nereka abantu ko jewe nari umunyabyaha, ndebe ko nababariwe ku Mana. Imyaka 7 ni myinshi, uwo mugabo ari mwigeragezwa kandi akiyangana, abantu benshi baba batukanye n'abagore babo ko baca babisora ubwo nyene, ariko imyaka 7 ata muntu mubabanyi, ata muntu n'umwe ati ikintu na kimwe. Ni ikintu gikomeye Mana. narakubabariye, ntuzosubire kubyiyumvira, narakubabariye. Yo Mana urakoze, urakoze, urakoze Mana, urakoze. N'Imana yakubabariye, ntuzosubire no kubyibaza, byaraheze. narakubabariye, uri umudamu mwiza imbere y'Imana n'imbere ya iwanje. Mana, jewe Imana nukuri
ndayishima rero arakoze kumbabarira imana ndayishima nukuri jewe umumama wese ahantu yoba ari n'abariko barankurikirana bose nukuri abantu bose bariko barankurikirana ndabasavye ku mutima bagomba gukunda abagabo babo erega igihe umuntu avuga ngo akunda umugabo atamukunda kuko nanjye sinashobora gutahura narizi ko nanjye ndamukunda ariko sinamukunda naramugaburira igihe kimwe turasangira twari Bujumbura ngaho mu Kigobe nje kumuraba yatanze umuhamagaro wo kuza ngaha nza kumuraba yaduhaye indya kuko bari bazi ko n'umugore wiwe ntitwari bwasangiwe n'umunsi n'umwe uwo munsi batuzaniye ku meza ikintu cyaciye kiba naciye ndavuga ngo ndabigenza gute cyo tutagiye dusangira n'umunsi n'umwe umutima wanjye ntiwanagumiye turasangira base wamenga umva dusangiye wamenga ni mu ijuru kandi byaciye bihera wonyene abo bantu batwakiriye nimwegeze amashyi Imana abantu batwakiriye basha nibo babutumye icyo gihe cyangwa gusangira n'umufasha wanjye iyo byose ntiyarazi kubona ndamwita sheri ntiyarazi kubona ndamwita umugabo nk'abandi ni nta kintu na kimwe jye namumarira n'ukuri navuze ko jye nakorera shetani umumama wese umupapa wese akwiye kubana n'umufasha wiwe imana yo mu ijuru ndazi ko ibibayemwo bazotsinda bakaja mu ijuru ubu twibereye mu ijuru rishasha y'abana je by'abana 11 abana bacu mbenga turi mu ijuru nta ngorane dufitaniye n'umufasha wanje tubayeho neza intahe yanje niyo abayumvise muhereza amashimana imana ibahezagire kubwo mwanyumvirije ku ntahe yanje imana ibahezagire cyane amen.